turavye ku ingene ibihugu bihagaze tukaraba abakinyi Cameroon yahamagaje nabo uburundi bwahamagaje tuza gusanga atabwoba kuko ubu tuza turaba umukinyi Abubakare tukabona umenga niwe aduteye ubwoba umugavye wabo Andre Onana urabona ibintu yagize mu ndwiheze ariko arasamira amaniyo yagize amakosa menshi ateye ubwoba yaha abarundi bamurabiye ko ahubwo ashobora kuba inzira yo kubatsinda kuko n'umukinyi asohoka cyane kuri kurundi ruhande dufise umukinyi nabo biko barahanga amaso n'inda y'isine Yusufu Nyange bose babona babati ujya muhungu tuzumurengana gute amakuru barayasoma barayabona bakabona ingene ba Saido iyo bari ari vyamamare bagize imisi ndaba ni no muri Swede aho umuhungu wacu Frederica Kina naho Christopher Kina bose nahantu bari kubarandika amateka rero turavye turabona yuko mugani wa kera ngo ivyubu uravye ibihugu vy'ubu byose uravye na za Senegal za Cote d'Ivoire zandi sabantu bagiye batera ubwoba nkakera ubu ahubwo umupira wo muri Afrika je ico mbona uri presque ku niveau. Shalom bakunze ba Ndufacom TV turabaramukije twizere ko mumeze neza aho muherereye kubw'iwacu tumeze neza ngira murabibona abo bitameze neza nabo bandanye bihangana kandi bandanye bizera uhora arashari ku ngoma nkuko bisanzwe ni Ndufacom TV muri mukiganiro ca Ndufa Sports n'abahungu banyu ni batatu no munsi urabona ko twegeranye kugira ngo tubone neza abahora batuteranya bashobore kubutandukanya uno munsi rero turi mu kiganiro uko musanzwe mukizi ni Ndufa Sport ariko no munsi ni akantu kari special kuko tuza kuvuga cyane ibyihariye umuguserukira gihugu wacu Intamba mu rugamba n'ibintu bitandukanye twe tumeze neza abandi nibaza ko mumeze neza abataragira subscribe murabe mukoresha umwanya abadukurikirana muri ngaha hafi abari kure mwese turabakunda cyane ni Haure niyo nkuru uko bisanzwe de Blanc bandi kumwe n'aba bagenzanje bose murababona kaduhere kwa Tita tubwire nawe nimba meze neza. Yes Blanc nanje meze neza cyane gose murabona yuko n'imisi aragakima katanguye kumera neza kavura kasa nakagwa gatasura yahetse neza byahetse akatubashikiriza n'izimeze neza cyane. Murakoze cyane reka mbaze mutama ngaha ni Lewis nawe atubwire nkimba aka gripe asa yagasezeye ngo akavura kaguje. Yes Blanc nawe meze neza fresh meze bonda honda shimimana kumani nziza ushobora ko buragabanuka no mu gisagara cya Bujumbura so nibaza ko tumeze fresh kabisa turi physically fit nibaza ko n'abafans ba Ndufacom company mwese meze neza by'umwihariko abafans ba Ndufa Sports je pense ko aho muri hose kwisi yose namwe muri fit kabisa tumeze neza cyane. Tite mukanya uco tugira ku muriri ingene tugiye kurabira hamwe icokogwa kugira umugwi wacu se gihugu tubone wandika amateka nko wanditse mu bihe byaheze twisange turi mu gikombe ca Afrika mu mwaka uza nibaza yuko tudatevye twaca tubigira ko ni Ndufacom TV ifatikanije na twebwe ifatikanije na Ndufa company babandanya badushigikira kugira dukore ibi byose bariko barabona reka rero tugire ku muriri amakuru tuza kuba ariko nizere ko no munsi Cameroon aza kuba amakuru agezweho. Yes urakoze Blanc tuyibutsa kandi ko abakunzi ba Ndufa Sport bafise ikibanza kinini cyane mu ruhara rwa kino kiganiro amakuru rero tuza kubashikiriza hanini cyane ni special Intamba mu rugamba aho tuza kuraba ingene muri kuritegura hariya mu gihugu ca Cameroon abazotana mu mitwege n'ikizi ya 12 z'ukwezi azori mu kumunsi wa mbere ntihenze baza kurabira hamwe statistique zaranze zage ziraranga Burundi na Cameroon turabe ni n'urukino rwa Burundi bwawe na Cameroon turabe abarubitre mbega arbitre bazokarubitira match zifashe gute ze kuraba n'ibihugu bimaze kuba qualifié mw'ijya pure nyene hama n'ibindi turaza kugaruka ko kugorukira komeye cyane gose ushobora kuduha umunezero nk'umwe twabona
kuri Gabo cyagiye 2019 nyamuravyibuka mwese abakunzi ba Ndufacom turababwira n'andi makuru aha tuza gusimbira hariya mu mugabane wa Buraya muri Amerika ariko naho ni bariko mu nkino za kivandimwe tubitse kandi yuko muri iyi ndwi y'amahiganwa y'Uburaya hari amashampiyona kubera ari sommet de FIFA ko bakina bakurakuranamwo y'Uburaya kugira zo igikombe ca Euro 2024 hamwe na muri Amerika y'igikombe c'isi 2026. Mu yandi makuru tubaza kurabira hamwe ingene ishira hamwe FIFA ishira hamwe France Football ryarayisohoye abakinyi 30 bazotogwamwo umukinyi umwe rukumbi azoronka barondo mu kwezi kw'icumi. Turabire hamwe urutonde abakinyi batashoboye kuronka amahirwe yo kuja mu rutonde abagiyemwo umengo ntibojamwo tubaza kugaruka mu yandi makuru tubaza kugaruka kuri interview Cristiano ashikirije aho amenyesha yuko ati abakunzi ba Cristiano Ronaldo mukwiye kuza muranka Lionel Messi kuko twagize rivalite nziza cyane kandi ryoshe ivyo ndabishimira Imana n'ibindi rero tuza kubashikiriza bakoze bwangu kaze cyane rero mu kiganiro cacu ngo bamenyereye baza ko batigera bama badita twama turi kumwe ariko baze baragerageza babitwereke mu makomantere naho tuzobona by'ukuri ko turi kumwe baze baraduterera ivyiyumviro hari igihe hari ako bashobora kuba bazi bashobora kudupartage cyangwa ico bashobora gukenera kumenya sipaka turinde guhura sipaka barinde kudutelefona arashobora kubisiga ngaho muri commentaire cyangwa mu kutwereka by'uko turi kumwe bagapartage ibikorwa byacu nibaze yuko tudatevye ikintu ca mbere twogira ko mu kuraba ibijanye n'intamba mu rugamba na Cameroon twogira ko tugahera ku rutonde rw'abakinyi 24 abakurikiye ku mapaje yacu twagiye turabishirako ariko turashobora kubivuga tukaraba abakinyi 24 umumenyereza Etienne yashoboye kugenda yitwara yego reka rero isi tubwire ku muntu urakoze cyane Branko kukanya unyinje kugira turabire hamwe urutonde rw'abakinyi 24 umutoza w'intamba mu rugamba zo kufashisha twibutse yuko ari ni nka final twovuga ku gihugu cyacu Burundi intamba mu rugamba ni finali ikomeye cyane yo kurondera qualification yo muri kane ubugira kabiri Burundi bwandikije amateka tuzogenda gukura hariya mu gihugu kitoroshe ca Cameroon. Tubabwira ko ari ukino intamba mu rugamba ziteguriye eka mbese muri rusange igihugu muri rusange twitegure cyane kuza tuzanye amanota 3 canke inota rimwe tubutse ko naho Burundi bwonganya na Cameroon tayari Burundi babaye qualité muri kane tukaba dukuyemo igihangange Cameroon n'amateka tuba twanditse muri rusange umutoza w'u Burundi akaba yaramaze gushikiriza urutonde rw'abakinyi 24 baza baramaze gushika Cameroon kandi bashitse saeso reka tubabwire muri rusange urutonde umumenyereza azokoresha ku ruhande rw'abagarde canke bamwe twitango ni abanyezamu yahamagaye abanyezamu ashika kuri 3 uwa mbere ni Rukundo Onezime wa kabiri na Himana Jonathan mwese umuzi kamenyereye wa gatatu ni Nduwimana Justin aho ni Kumana Justin Brito aho ni ku ruhande rw'abagardien bamwe mwitongo ni bamusanga bacungera izamu ama ku ruhande rw'abadefenseur bamwe bita myugariro turafise ndayishimiye Yusuf mwese muramuzi Yusuf nyamukina mu gihugu cy'Ufaransa muri Ligue 1 muri OGC Nice turafise Sabiyumva Frederic turafise umukino w'anyana akomeye cyane turafise kandi umukinyi bita Mukombozi Eric turafise Nduwimana Christophe turafise Nabimana Isa Hubert mu ruhande rw'aba milieu du terrain hagati mu kibuga mwese murahazi hari turafise abakinyi nka Aruna Majaliwa turafise Bigirimana Abed turafise Ngabo Trésor turafise Mvuye kure Emmanuel turafise Nahimana Shasil turafise Jordi Liongo turafise Chimirimana Ismail turafise Ntibazo nkiza Saido mwese muramuzi ko ari gihanganye nabazo na Saido ari amateka kwisi yose turafise Kana Kimana Bienvenue bazimba Richard turafise Cedric Amis turafise Musore Aho aho ni mu ruhande rw'abamilitaire mu ruhande rw'abataka dufise abataka bashika kuri 4 turafise bita bimenye Imana Bonfils Caleb
nibaza ko no mose muzi n'igihanga ngano kwisi turafise Hassan Shaban turafise Chabarara bose baramuzi afana b'Intamba baramuzi kambe ni cyamumara kwisi turafise niyo Ngabire Pacifique hamwe na Berahino Saido nibaza ko abenshi baramuzi nawe n'igihanga nganditse amateka menshi no mu Bwongereza ubu nibaza ko Saido bose baramuzi Victoria Berahino Saido so nibaza ko hazoba ari spectacle tugiye kubonera hariya muri Cameroon tugabisha Cameroon kuko Intamba mu rugamba turavye iyi liste blanco turabona ko ari bihanganga abakinyi bafite amateka menshi cyane akomano ku isi n'abakinyi bagiye bandika amateka mu mashampiyona bakiniramwo bakinye mu Burundi bamwe bace mu Burundi abandi barakina mu byo muri Afrika nko mu Rwanda Tanzania abandi barakina mu bya Europe muri Europe barakiza Premier League abandi bariko barakina bariko bandika amateka mu Faransa so nibaza ko ari finale Cameroon tuba turayigabisha kuko isamaye turashobora kuyerimina kandi turashobora abarundi kabisa turafise courage izi Ntamba mu rugamba zishobora kutuzana victoire kabisa ntasubirwamo bibaza yuko n'urukino ruhambaye cyane uravye ku marezo sociaux surtout muri Cameroon urabona ko ari abantu bandika ibintu byinshi hehe nta rundi rukino mwiri jonjora risigaye urukino rwa nyuma nta rundi rukino ruhanzwe amaso atari urukino rw'u Burundi eski Cameroon irashika muri Cote d'Ivoire eski eto kuva afashe nko gutwara federation y'umupira muri Cameroon arabikora ashikane umugwi wiwe mu gukina kane kuko ari naco kintu azobakoze cerekana ko yafashe ubutegetsi kandi ari karahegura ibintu kurundi ruhande ni uburundi biteguye ubona ko basigaye bamenyereye amahiganwa mpuzamakungu mu gihe bafise abakinyi bakina ahantu hagiye hatandukanye bakina mu mashampiyona akomeye atabwoba Premier League ni kurundi ruhande twabonye no muri liste ya Cameroon atabakinyi bateye ubwoba nkuko twahora tubibona mu myaka iheze ubonye ba Eto basonye bavuga ati iyi equipe iratwica ariko ubu uravye hari uraho yanditse nakabonye abanya Cameroon nibo bayipiriye atumurundi umwe niwe yanditse avuga yuko azi Abubakar wenyine nawo nana muri liste bazanye iskino nabo bakinyi botera ubwoba barundi reka turabe liste ya Cameroon tuce tubona kuja twinjira idonido rero hagati y'Uburundi na Cameroon nyine byipanze reka tita turabire abakinyi bahamagaye ko muri Cameroon yes ndabibutsa yuko muri Cameroon umukinyi yitwa Andre Onana umusani wa Manchester United yahora muri umugwi wa Inter Milan yahamagawe biboneka yuko uko barumvise umugwi wa Cameroon yariyo tsendo table bashobora kuba bafise ubwoba kuko umukinyi Andre Onana bari bamwirukanya yamaze gusezera muri kubera Intamba nyetse kurukanya Intamba bacaratinya ati reka tumugarukane mwigori rero hari Andre Onana akaba Epasi akaba Ondo wari we yahora sama akaba aba defenseur ari Mukudi Toro Bayad Mbezo Wo Gonzalez Yongwa Mutu gutungira muramwibuka hamwe na Enzo Chato abona aba defenseur muri miliye hariyo Zambo wangu isangira muramwibuka ari Brian akaba Olivier Chan akaba Olivier Kamen akaba Olivier Kemen akaba Umukuwe Ondoa hamwe na Eliot bane babataka naho harimo Diane Mbiwemo Carlos Toko Ekambi bari muri Olympique Lyonnais akaba Vincent Abubakar muramwibuka yahora muri Al Nassr kwa Cristiano Ronaldo akaba ageze muri Beach Stars akaba Ngamereu akaba Chupomotingi muramwibuka muri Bayern Munich akaba Hilton Juillet ikinyarashaje hamwe na François Muke abo nibo bakinyi Cameroon kandi Franco yashikirije ngira ko ngiri cyo mvugana kana ariko ndababwira yuko Cameroon yagize ubwoba ni ryambere tubonye Cameroon ikina n'igihugu cyitwa yuko giciriritse ariko ikagira ubwoba yaho mwitaganza makuru hose bayaga Intamba mu rugamba Burundi urukino rwa Cameroon Intamba mu rugamba byo kuri byarerekanye yuko igihugu ca Cameroon hamwe n'umukuru wa federation ya Cameroon Fikavutu ariwe Samuel Tofis bagize ubwoba hamwe n'umumenyereza Rigobert Song
hamwe mbere bavuga yuko Rigobert Song adafitanye icuka ciza n'abakinyi afise muramubwira mudavyibuka afere ya Andre Onana je akagohe novunira kocha w'intamba mu rugamba nuko ico tubona coco nuko abarundi intamba mu rugamba ziri determine swate turonke intsinzi swate turonke nire ariko Cameroon yo izoza yahabamutse ishaka intsinzi ariko intamba mu rugamba zitwa intamba mu rugamba kabisa ya nico naje nico nagira mvuge monsieur Tite baza ko turavye liste y'abakinyi umumenyeza w'intamba mu rugamba Etienne azokwifashisha tubaravye tukagihagararo cyabo jene bazo Cameroon tabwo yadutera Cameroon ntabwo yadutera kuko uravye iyi Cameroon si ya Cameroon ya kera ni ya Cameroon tuko turabwira tumaze imistumba n'amakuru yayo atameze neza tugerageje kuraba uko yifashe tuko tumva amakuru hari yakuna meze ngo ntibafitanye imigenderanire myiza hagati ya ministere yabo ya football cyangwa ibintu bya jeunesse ngo bivaye ngo n'ibintu by'ama mugariki ibyo ntitwabikora ko twebwe nk'abafatwe turategura match ama tukagenda iwabo ico twizeye no gukura twapo cyangwa tukarasha match ni ko musa twabakarifiye nibaza ko ari amateka twanditse amateka yoca ashira intamba mu rugamba cy'igihugu cy'u Burundi hejuru nibaza ko no kuri ya karasima FIFA amwe twokura muri Cameroon twoca tugombana muri bya bibanza bya Swasani ko twadukoza amateka atabigera kogwa twerimina igihugu nka Cameroon ubara amateka kabisa dukoza aho twipfuriza intamba mu rugamba zimwe Cameroon kabisa numva ko twabubace twogira kwiga ubushaka Cameroon je baza turavye ku ingene ibihugu bihagaze tukaraba abakinyi Cameroon yahamagaje nabo Uburundi bwahamagaje tuza gusanga atabwoba kuko ubu tuza turaba umukinyi Abubakar tukabona umenga niwe aduteye ubwoba umugavye wabo Andre Onana urabona ibintu yagize mu ndwiheze ariko arasamira amaniyo yagize amakosa menshi ateye ubwoba yaha abarundi bamurabiye ko ahubwo ashobora kuba inzira yo kubatsinda kuko n'umukinyi asohoka cyane akiri ku rundi ruhande dufise umukinyi nabo biriko barahanga amaso n'inda y'isini Yusufu Nyange bose babona bavuga ati ujya muhungu tuzomurengana gute amakuru barayasoma barayabona bakabona ingene basaido iyo bari ari vyamamare bagize imisi ndaba ni no muri Swede aho umuhungu wacu Frederica Kina naho Christopher Kina bose nahantu bariko barandika amateka rero turavye turabona yuko mugani wa kera ngo ivyubu uravye ibihugu vy'ubu byose uravye na za Senegal za Cote d'Ivoire za abantu bagiye batera ubwoba nka kera ubu ahubwo umupira wo muri Afrika je cyo mbona uri presque konivimwe kuko ubu bose baraciye ubwenge abakinyi barasohoka gukina hanze y'igihugu si bimwe twovuga ngo bwa mbere wahora batera inkuru ngo basamariye amatara natwe tuko turubaka ibibuga bigiye biteye imbere nibaza yuko tuciye twinjira muri nyezina tukaraba ingene bihagaze statistike z'ibi bihugu ko ari bibiri inkino baheruka gukina n'ukuntu bigize reka tubirabire hamwe kugira tuce turonka ico tuvuga twabaje kuraba eske Uburundi nkino nka 20 cyangwa bahagaze gute Cameroon ihagaze gute tuce tubona ingene twigira ko tuce turaba rero twigire hamwe tuveho tubonye nico kameme nibaza yuko ikiganiro abari muri Cameroon bashobora kukibona bakabona n'iciyumviro ciwacu gasanga barafise ico bagikoreye kuturabe ico by'ukuri ntamba zokora kugira dutahuka no gukira urakoze Franco nibaza yuko bwana Lewis utubwira ama statistique yagiye aranga Cameroon mu nkino zike ziheze hamwe no Burundi mu ziheze tukaraba ingene natwe bacu museruka yagiye gufasha ya muri rusangi giye kuraba Cameroon ni igihugu muri Afrika kizi cyane muri football ni igihugu uretse no muri Afrika ni igihugu gifise cyanditse amateka akomeye cyane muri football ni cyagihugu usanga kiho kiragongana n'ibihugu byo muri Europe kuri classement FIFA si igihugu cyo gufatira mu ndasa muri secteur ya football ni igihugu gikomeye gifise cyasoye bihangange bikomakomeye White Office so tugiye kureba mu match zine zeruka igihugu cya Cameroon cyawe no Burundi muri rusange Cameroon izo match zose yashoboye kuzitsinda tugerageje nko kuraba mu rukino rwahoje Burundi na Cameroon hari tariki 16 z'ukwezi kw'indwi muri September 6 aho Cameroon yatsinze igihugu cy'u Burundi ibitsindo 5-0
turaba igihugu ca Cameroon ihura no Burundi hari tariki zine z'ukwezi kwa kabiri muri 95 aho Cameroon yerahiye Burundi igitsindo kimwe ku busa. Gace turaba ikindi gihugu Cameroon yigeze guha no Burundi hari tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri aho muri 95 aho ubu Cameroon yerahiye Intamba mu rugamba igitsindo kimwe ku busa n'ubundi. Hanyuma tugiye kuraba aho twavuga resama ni itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 wa 2022 aho Cameroon yirahira Burundi igitsindo kimwe ku busa. Nibaza ko ariko rukino twashoboye kubona rwabereye Tanzania ariko ni Cameroon yatsinze Burundi bigoranye kuko iki gitsindo bagiye kukironka tugiye tubakore ku inota rimwe. Nibaza ko rero Cameroon nayo tugiye kuraba mu vya kera yaratudomina cyane muri football ariko aragitwe Cameroon nibaza ko itoza yijajaye ngo iramaze kudutsinda kenshi. Nibaza yuko yoza yiteguye neza ko natwe Ntamba mu rugamba ubu turashobora kubavira hasi tukabakoroka. Nibaza turavye statistique yerekana inkino 20 baheruka gukina kuko by'ukuri Revre mu myaka yaheze byari bigoye ko wahagarika imbere Intamba mu rugamba na Cameroon ariko turavye mu nkino 20 baheruka gukina turashobora kuraba turavye uburyo Uburundi bwinjije n'iburi ibitsindo bitatu dusanga Uburundi ari 65% aho batageze urukino rwabo rutakwiyemo ibitsindo bitatu 35%. Nombre de victoire aho Uburundi bwagiye buratsinda twatsinze inkino 8 tunganya match 4 dutsindwa match 8 aho ni kuri kote y'Uburundi. Hama kuri kote ya Cameroon ariho ubona yuko nabo bibaterera ubwoba. Cameroon yagiye yinjiza mu rukino rwabo bakwiza ibitsindo bitatu bafise 25%, bisigura ngo mu rukino rwabo bakunda kudakuronka urukino rwabo rukunda kutavamo ibitsindo kuri 75%, ubusa ku bundi kimwe ku kindi kimwe ku busa. Urumva yuko nta musaruro w'ibitsindo bafise ahanini. Inkino bamaze gutsinda inkino 6 banganya inkino 7 batsindwa inkino 7. Urumva yuko turavye ibiharuro by'iwacu n'iby'iwabo ego irevre ibihugu twagiye duhura si bimwe mugabo urabona yuko uko duhagaze n'icizere Uburundi bushobora kuba buri imbere. Cameroon nayo ikabiri mu bihe atari byiza cyane mu gihe Uburundi rero profita kuko mantarema nibaza yuko mu mutwe hakora cyane. Ego urakoze Branko dusaba rero isaca turabira mu kanya ibihugu bimaze kuba karife ni kane muri Cote d'Ivoire mu mwaka uza hamwe n'abarundi tumukurana abarundi azokara gutsa ino match. Mugabo je ndashaka kugaruka cyane ahantu wisa avuze yuko igihugu cya Cameroon kirivariza n'ibihugu by'Iburayi. Bo ico kirashobora kuba ari ico mugabo ikintu kuvuga yuko ari kizogitsinda. Akarorero ndiko ndaraba ngaha mu biharuro mfise igihugu ca Cameroon butuvugana kiri ku mwanya wa 41 mu bihugu byose byo kwisi classement FIFA. Hama kikaba ari ca gatandatu muri Afrika. Hama Burundi nubwa 140 bukaba bwa 41 mugabane wa Afrika. Hama Namibia nayo turi kumwe kandi muri Congo ni ya 14 ku isi kaba ya 26 muri Afrika. Ibyo rero bivuze iki? Nari nshatse kubigaruka kuko turabona yuko Namibia naho ari 14 yatsi mu nkino zibiri yahuye na Alero Tour na Cameroon yatsinze Cameroon kimwe ku busa bongera bagira match ama Uburundi navuga 140 bugira badutsinda kimwe ku busa ngadufise match kuvuga rero yuko FIFA yo gutereka ku mwanya mwiza tuvuga yuko bakira oya ivyo nibisa statistique nibaza yuko statistique zitajana statistique ntizijana no kuri kesh kira w'amaguru twayibonye ico navuze kuva kare nuko abakinyi b'abarundi turabona yuko bari très motive cyane gose n'abafana bacu b'Intamba mu rugamba bose bari motive nta nkeka hari ahantu twakura swati nutarimwe canke atatu batubandanya ari mu cyo bakarifye. Nibaze yuko twogira ko kukijanye n'ababitre abahagarikizi bazohagarikira urukino presque benshi bava muri Afrique du Sud niko bisanzwe bikorwa usanga abahagarikizi babakuye mu
gihugu kimwe ni Abongira Tom ava muri Afrika y'Epfo afise imyaka 31 akaba ari mu bahagarikizi bavuga 25 ba mbere muri Afrika. Haraza uyu ni Zakari Ansu Granvira ibana amazina yo muri Afrika y'Iside bafise imyaka 40 urumva ko akuze nawe ne ava muri Afrika y'Epfo akaba ari umuhagarikizi asanzwe yaranagiye mu gikombe cabereye muri Qatar igikombe c'isi yose. Urumva ko bazanye abahagarikizi bakomeye kubera n'urukino novuga yuko na CAF ihagaze ko cyane kubera ariko urukino rudasanzwe. Hari uwundi wo azoba arimo ni Suru Pantana w'imyaka 35 nawe ari mu bahagarikizi bahagarikiye mu gikombe c'isi yose nawe no mu Lesotho. Urumva no ku ruhande ukubotoro mu Burundi bacha batora no mu Rwanda urumva ni mu karere kamwe. Uwundi ni Jerry Chavan w'imyaka 27 niwe muyabaga twavuga ko arimo nawe nyene ava muri Afrika y'Epfo kandi nawe nyene yari yitabiriye igikombe c'isi muri Qatar. Umva ko bazanye abantu bizewe kuri urukino bihanganye muri yego nibaza yuko ubu muri Afrika ibintu by'ibiturire mu babitre barabihagurukiye abarundi baze bakine n'umutima utuje. Nibaza yuko bagerageje kurondera abarubitre kabuhariwe katwizere yuko urukino bazoruhagarikira neza. Ikindi nibaza yuko turavye umwihwezo nta igisigaye no kubifuriza amahirwe, nta kindi tubifuriza amahirwe, amateka azokwandikwa dusubire kubona Burundi muri CAN. Ivyo ndavyizeye turavyishimiye tuzovyerekwa n'akaruru kazoba kari mu gisagara ca Bujumbura. Reka tuce dusimbira ku zindi nkino zo kwitegurira CAN yo mu mwaka uza ingene zifashe. Ego rero isi turabire amapure twaravye tubona izamaze kurengana izo vyamaze kurangira n'ukuntu vyifashe. Ego ya muri rusange amapure ni menshi turafise groupe A, turafise groupe B, turafise groupe C, D, E, F, G, H, I. Nibaza ko ari amagroupe menshi. Reka duce kuma muri groupe A. Muri groupe A groupe A igizwe n'ibihugu bine nk'ibisanzwe, harimo igihugu ca Nigeria, Guinea Bissau, Sierra Leone na Sao Tome. Muri rusange iki gihugu ca Nigeria novuga ko cyamaze kuba qualifié ko gifite amanota 12, igihugu gikurikira ca kabiri ni Guinea Bissau gifite amanota 10. So nibaza ko mwipure A havyamaze kumenyekana igihugu cyamaze kuba qualifié n'ibihugu bibiri Nigeria na Guinea Bissau. Ibisigaye nabaza ko byaba byamaze gusezererwa. Muri groupe B turafise Burkina Faso, Cape, Togo na Eswatini. Muri rusange naho byaramaze kumenyekana kuko Burkina Faso ifite amanota 10, Cape Verde ifite amanota 10, Togo na Eswatini, Togo ifite amanota 5, Eswatini ifite amanota 5. Umva ko ibihugu byaramaze gusezererwa. Muri groupe C dufise ibihugu nka Namibia, Cameroon, Burundi, eka harimo na Kenya yaciye ikugwamo directement hamwe na CAF. So mwiri pure nk'ibisanzwe Namibia ifite amanota 5, Cameroon amanota 4, Burundi amanota 4. Hakaba sigaye igihugu cy'u Burundi cyangwa Cameroon. Mw'ibihugu ntazova mu gihugu zo bica kizohambya Namibia kugira gishobora kuronka itike izokijana muri CAN izobera muri Côte d'Ivoire. Muri groupe D dufise igihugu nka Egypt, Guinea, Malawi na Ethiopia. Mw'iri groupe naho nyene biza byaramaze kumenyekana amakipe azoba yamaze kuba qualifié kuko nka Egypt ifite amanota 12, Guinea ifite amanota 9, Malawi ifite amanota 4, Ethiopia ifite amanota 4. So urumva ko mw'ipure nako vyagenda kose Egypt yaramaze kuba qualifié even na Guinea yaje kuba qualified. Muri groupe E turafise naho nyene nibirasobanuka muri groupe E ko dufise igihugu nka Ghana, Angola, Centrafrique na Madagascar. So mu byo bihugu equipe ya mbere ni Ghana avec 9 points, Angola 8 points, Centrafrique 7 points. So urumva ko nk'ibihugu ko ari bitatu naho nyene biracahatana kugira ibironke ibihugu bibiri bizoba muri pool. Ariko nka Madagascar ifite 2 points nibaza ko yaramaze gusezererwa. Muri groupe F turafise igihugu nka Algeria, Tanzania, Uganda, Niger. Mw'ipure no babwira ko Algeria tarukino ari migere takaza ifite amanota 15 kuri 15. Turafise Tanzania ifite amanota 7 na Uganda ifite amanota 4. Nigeria yaramaze gusezererwa ifite amanota 2. Murabona ko Branco hano Tanzania na Uganda hano ntibirasobanuka equipe
izobaka uretse ko Uganda ifite umwenda w'ibitsindo byinshi. Uganda ifite umwenda w'ibitsindo bitatu, Tanzania ifite umwenda w'ibitsindo kimwe. Bumva ko Uganda bisaba gutsinda ibitsindo byinshi kugira ishobore kuba qualified. So aha twavuga ko amahirwe menshi naya Tanzania guca kibanyi cyamaze muri groupe G turafise igihugu ca Malawi, Gambia, Congo na Sudan du Sud, plutôt Mali. Hama Mali twavuga ko yamaze kuba qualified kuko Mali ifise amanota 12, Gambia ifise amanota 9, Congo ifise amanota 6, Sudan du Sud ifise amanota 3. So mwumva ko muri pole yuko nka Mali yaramaze kuba qualified, even na Gambia kuko Congo ifite umwenda w'ibitsindo 5. So kugira ibe qualifié nuko yotsinda ibitsindo byinshi birenga 5. Umwenda w'ibitsindo ifise guteranya n'ibindi bitsindo byongeye. So urumva yuko ngaha muri pole kuri Congo amahirwe ni make cyane. Muri groupe H dufite Zambia, Côte d'Ivoire, Comoros hamwe na Lesotho. Muri pole ndabaza ko equipe zamaze kuba qualifié ni Zambia na Côte d'Ivoire kuko nka Comoros 6 points contre 1 point ya Lesotho. So murumva ko izi equipe kwari zibiri zamaze gusezererwa. Hama muri groupe E naho nyene birakomeye. Iyi groupe E nayo nyene irakomeye cyo kimwe ni groupe ya nico kimwe ni groupe y'u Burundi na Cameroon, igizwe n'igihugu nka Mauritania, Republique Démocratique du Congo, Gabon na Sudan. So muri pure equipe ya mbere ifite amanota 8, Republique Démocratique du Congo ifite amanota 7, Gabon ifite amanota 7 na Sudan amanota 6. So urumva titse ko muri pure atakipe yo kugira ngo kuba qualifié. Equipe yose irafise amahirwe yo kurenga. Bayita pole y'umwotsi. Iyi ni pole y'urupfu aho mwese ashobora kuba qualifié. Uretse ko Sudan ifite umwenda w'ibitsindo byinshi mugani cyo buza yuko iba qualifié ko amanota akenshi niyo atangura gukonta. Muri groupe G dufite equipe nka Guinée Equatoriale, Tunisie, Botswana hamwe na Libye. Guinée Equatoriale ifite amanota 12, Tunisie ifite amanota 10, Botswana ifite amanota 4, Libye ifite amanota 3. So turabona ko muri pole biza byaramaze kumenyekana. Guinée yaje kuba qualifié, Tunisie yaje kuba qualifié, Botswana na Libye izaramaze gusezererwa. Hama muri groupe X, muri groupe K plutôt turafise nka Afrique du Sud, Maroc, Libérie hamwe na Zimbabwe. So muri pole murabona ko naho nyene ariko muri pole byaramaze kumenyekana kuko nka Afrique du Sud ifite amanota 7, Maroc amanota 6, Liberia amanota 1, cyaramaze kurangira, Zimbabwe amanota ubusa. So murabona ko muri pole ibihugu bibiri byaramaze gusezererwa, Liberia na Zimbabwe. Cyo muri groupe L ariyo groupe ngira ngo ya nyuma dufitemo Senegal, Mozambique, Benin n'u Rwanda. Ababanyi ngaho wacu mu Rwanda. Nibaza ko equipe ya mbere ni Senegal ifite amanota 13, Mozambique ifite amanota 7, Benin ifite amanota 5, u Rwanda rufite amanota 2. Aho u Rwanda rwamaze gusezererwa ariko igihugu gifite amahirwe ni Benin na Mozambique. Sino Senegal yaraje kuba qualifié kuko Mozambique ifite amanota 7, Benin ifite amanota 5. Naho nyene mumva ko bafite final kugira baze baronke equipe igira kabiri izohamvya Senegal. Ariko u Rwanda bobo ababanyi bacu bobo baramaze gusezererwa. So muri rusange nuko inkino nuko mapure yose yifashe zamaze kuba qualifié. Abakunzi ba Ndufacom ngira murumvise ingene amapure yifashe, imigwi itararonka qualification n'imigwi yamaze gutaha yasezerewe. Ariko tubibutsa kandi yuko Burundi bukeneye inota rimwe canke gutsinda kugira akaba ari amahirwe mu mupira cyane akomeye gose. Akantu nohereza kuko ibi bintu by'intamba nuko turiko turaraba kuva Samuel Tofis abaye umukuru wa Federation Africa Foot nuko hagumye n'ubundi harimo uruntu ibya benshi bakavuga ati Lyon Zendo Table n'umugwi uyu udakomeye utajyana utakanganye mu bindi bihugu bya Afrika. Rero je nibaza yuko hamwe Intamba mu rugamba cyo mu Cameroon bari kudi umuntu yitwa Samuel hamwe na Rigobert Song, aho mbere ngira ngo tutafura bibonera cyane cyane yuko abafana biriya migwi bakaze cyane gose. Hama natwe muri ico gihe tukazoba ico bitwa Lies aho Bujumbura twese turiko turibera vyeri hariya cyo bibona Yoza kuzora umunsi mwiza ngira maye we 2019 n'akaruhuko kazaca gatanga Pierre Premier yange tumukuyemo
byari ibintu biryoshye cyane gose abakunzi abakinyi b'intamba mu rugamba rero baze basubire kuduha uwo munezero kandi tubashigikiza n'ibisayisho byose abarundi bene bakunda gusenga ndazi yuko ibintu bizogenda neza. Bwana Lewis na Branco ndaza yuko twoca tugaragiriza amakuru ya kane ngaho tugace tubandanya mu yandi makarifikasiyo hariya Iburaya no muri Amerika y'Epfo sinzi ubifise tucira ku muri so nibaza nk'ibisanzwe bwana Titus nk'ibisanzwe muri Europe bari bako bariga qualification ya Euro c'est normal navyo nivyo barimwo muko nafiko turega qualification ya CAN bari muri qualification ya Euro so nibaza ko Branco yatubwira amajambo make uko ibihugu nk'Ubufaransa ibihugu vya Portugal ibihugu vya Espagne biriko biritwara hariya muri mu Buraya ukuntu biriko biritegura n'ukuntu biriko biratsindana ukuntu biriko birakuranamo. Reka turabe ingene imigwi ihagaze amagroupe tuca tubona ingene ibihugu byifashe. Urana ko hari ibihugu ubona yuko atari heza nko muri group A ni Ecosse iyoboye n'amanota 12, Norvege amanota 4, Georgia amanota 4, Espagne nk'igihugu tuzi c'igihanganga amanota 3, mu gihe Chypre ifise amanota ubusa. Muri group B turasanga y'Ubufaransa buhagaze neza ku manota 12, Greece amanota 6, Irlande amanota 3, Pays-Bas amanota 3 n'igihugu bitwa Gilbert ku manota ubusa. Kurundi ruhande muri group C dusangayo igihugu ca Angleterre naco nyene gifise amanota 12, Ukraine ifise amanota 6, Italy amanota 3, Macedonia amanota 3 na Malte ubusa. Aho urumva baracari kuri journée ya kane abandi bafise journée ya gatatu bivanye n'ukuntu bagenda barakina bamwe basiba abandi batagera. Muri groupe D ni igihugu ca Turkey ku manota 9, Armenia amanota 6, Pays de Galles amanota 4, Croatia ifise abakinyi nk'abaraho igira kane ku manota 4 na Lituania ifise amanota ubusa. Muri group G ni Hongrie iyoboye agahugu burya gakina umupira kihoreye, hari Serbia ifise amanota 7. Mu myaka izoza tuzosanga bamwe bakinyi benshi b'abarundi reka tube turabirindire. Bavuze ngo ngo Serbia n'umukwe wabo. Reka tubirindire tuzoza tubona abakinyi benshi b'abarundi. Hariho Montego ifise amanota 4, Bulgaria amanota 2, Lituania inota 1. Muri group F ni Autriche iyoboye n'amanota 10, Belgique amanota 7, Sweden amanota 3, Estonia inota 1 na Azerbaijan inota 1. Tuca tusanga muri groupe E Republique Czech iraza n'amanota 7, Albania amanota 6, Moldavia amanota 5, Pologne amanota 3, Irlande inota 1. Tukaza muri groupe H dusanga Finland amanota 9, Kazakhstan amanota 9, Denmark amanota 7, Slovenia amanota 7, Irlande du Nord amanota 3 na Saint Martin ifise ubusa. Muri groupe I ni Suisse n'amanota 10, Romania amanota 8, Israel amanota 7, Bielorusi amanota 3, Kosovo 3, Andorra 1. Muri groupe G Portugal 12 uko biri, Slovakia 10, Luxembourg amanota 7, Bosnia Herzegovina 3, Islande 3, Liechtenstein amanota ubusa. Urumva yuko turiko turaraba tuza dusanga ibihugu bimwe bikomeye n'ubundi niburaya turaza gusanga ibihugu imwe twari twizeye ko ikomeye dusanga n'ubundi atari kirenga. Nibaza yuko muri groupe hariho groupe ni chini Angleterre irayoboye, Ukraine amanota 6, Angleterre 12, Italy amanota 3, Macedonia du Nord 3 na Malte ubusa. Haca haza ni groupe ya nyuma irimo ibihugu nka groupe ya nyuma ni ya Portugal ari iyoboye, Slovakia amanota 10, Luxembourg na Liechtenstein. Tuza gusanga hari imigwi ifise ubusa itaratsinda. Nibaza ko ari ya migwi ina no Burundi bwo kwigira ko za Saint Martin zande za izo, ariko turaza kubona imigwi tuzi kwizina kera iri nyuma nka za Espagne ugasanga ntabwo bari imbere. Turaza gusanga nka
turavye nko muri groupe tukaza gusanga nka Denmark imbere yayo hariyo Finland hariyo Kazakhstan urumva ko ari ibintu turavye football yo kwisi irikirahinduka sinzi yuko byoba byaravanye n'iki kiza ca corona bigatuma kuko football n'amafaranga bigatuma imigwi idashiramo amafaranga uko bikwiye no mu migwi sekurukira bihugu iburayi urabona bobo ko twovuga ko barokrita n'abanyafrika biwacu ni qualification barako barondera qualification nabo nyene ndikuvuga ati barakombata nibaza ko ayo makipe akenshi amakipe yo amakipe twari dusanzwe tubona akomeye ariko tuko turayabona turavye nabi tukabona tutazoyabona muri kubdero iza twizera ko zoba karifi reka turindire ni nkuko tugomba ni nkuko tugomba gukombora Cameroon n'indi migwi y'Iburaya nayo igomba kwirevolta tukaza tubona imigwi yindi mishasha muri ero en fait mbandanje kwico waruvuze Branco burya kuba wari umugwi uhambaye muri 2010 nta namwe vyanditse yuko uzoga umuhamba Uburundi kuba twara mu banyuma 2010 turashobora guhatana n'imikomeye baduga hatanira kuja muri kane ivyamyeho nibihe bizozi zosanga dukomeye rero kumva Espagne iri mu migwi ya nyuma ntibitangaje kuko nibindi bihugu navyo ntivyicaye barafise amakademi ya kumabarera abana bakabakutsa iyo uteguye akademi nyuma y'imyaka 10-15 office ibintu byiza amaproduct meza cyane waretse rero nico nibaza ngira mwama mwabibonye nko muri Coupe du Monde heruka ntuze umugwi witwa Saudi Arabia mwarabonye ingene utangaza Argentine bene abantu benshi bavuga ati ibintu bibaye nibiki bakunzi ba Ndufacom reka tubandanirize hariya Iburaya nyene aho ikinyamakuru France Football kuva muri 1956 ku mwaka cyama cyatanze cyo bitwa Ballon d'Or umukinyi yigejeje neza cyane gose hariya ku mugabane wa Buraya mbese kuvuga ku mugabane wa Buraya ndi kwisi yose aho tubona abakinyi 30 kinyamakuru cyaraye gisohoye wese sinzi ko tubwira abo bakinyi nk'imigwi ngingahe yawe nibaza ko Ballon d'Or yasuye kugaruka ni Ballon d'Or yasuye kugaruka yagiye gutangwa vuba Ballon d'Or ni agashimwe kamagahabwa mu kitwa neza Iburaya ivyo birazo biramaze biramenyerewe ariko hakaba arimo surprise uyu mwaka nivyo twako turavuga aho tusanze kuri liste abantu benshi batangaye basanze umukinyi gihangange rurangirano Cristiano Ronaldo mu banomine atashoboye kuzamwo so muri rusangi abakinyi bamaze gushirwa hanze ni niryo shiramo rya France Football uwa mbere twavuga ni Karim Benzema ni Jesco Guvaridio Jamal Musiala Andreas Onana Monsara hakachaza uwundi Landare Koko Mauni Jude Bellingham Kevin De Bruyne Bernardo Silva Bukayo Saka Vacha Kvaratskhelia Emiliano Martinez Erling Haaland Nicolas Pereira Ruben Dias Martin Odegaard Kylian Gundogan Julian Alvarez Yassine Bono Vinicius Junior Robert Lewandowski Antoine Griezmann Lautaro Martinez Lionel Messi Rodri Victor Osimhen Kylian Mbappe Kim Min-jo Luka Modric Wanyamani Harry Kane abo nibo banomine abakinyi 30 ikinyamakuru Frank Broch ashobora gushira hanze bariko bahiganirwa ikombe ca umupira wa Ballon d'Or muri rusange nuko nabanomine nigira mbaze mwebwe Branco hamwe na Titus ko muvyumva muri rusange agashimwe naho batuye banomine uzo gatwara numwe zagatwara no ngira mbaze mwebwe ko muvyumva muri avyo kose zagenze sezo 2020-2023 muri avyo ko yagenze ko yatanguye murabona mwabakinyi bihangange les favoris dufate nko kuri batatu bambere mbona bari favori umupira w'inzahabu birande kwa Branco ku ruhande rw'iwanje ntagiye kure batatu haraza Lionel Messi bivanye n'igikombe cy'isi yakinyiza haraza Haaland bivanye na shampiyona yakinye nziza Champions League batwara Champions League bagiriki haraza na Karim Benzema bivanye n'ingene yarahetse umugwi wa Real Madrid abo nibo bantu batatu ariko hashobora kuza umuntu aza abasongera dushobora kumubona mbere abantu wa kabiri bivanye n'urukino rwiza akina hari bose ni Kevin De Bruyne nawe no muntu tokwibagira
bivanye n'uko tumubona ku isi asigaye akina umupira tugiye tumenyera twamubona nko mu kibanza cya Luka Modric igihe atwara Babahungu. Nanje ngerageje kuraba Lewis cyambere na mbere wahereye ko kuri CR7 nuko ubu France Football yarahinduye ingene itanga Ballon d'Or. Uye iraba saison no kuvuga kuva mu 8 gushika mu kwezi kw'indwi gushika munsi wa nyuma wa mashampiyona na Ligue des Champions. Kare na kare bahora batanga kuva le 1er janvier gushika le 31 décembre. Rero kubona CR7 atarimwo ntibitangaje kuko saison yo muri Manchester United twarayibonye yagenze nabi cyane mondial nahone byagenze neza kuko bapfifuza ariko dushobora kumubona umwaka uza yagiyemo bivanye n'ingene ayitwara neza muri RNC. Ati kubera iki? Kubera afise abafanzi benshi babimesha makuru. Ico mbere ico nagomba cangaruka ko kuri utonde tugiye tuvuge batatu. Vyukuri tugiye kuraba Ballon d'Or yohawe mukinyi Haaland. Mugabo uturavye neza ingene Lionel Messi yinjije igitsindo canke CR7 binjije igitsindo bivugwa mu yamakuru vyose, tukabona ingene yarose igikombe c'isi amajambo yahavugiwe, twarabonye ingene celebration ama celebrity yabaye uwo munsi bamwambika uruntu iki, tukabona umukuru wa FIFA agenda kuraba match hariya muri Inter Miami. Burya bijya bintu vyose tuteranije afise ico bisiguriye muri umupira w'amaguru. Rero no ico novuga nuko yaba Kylian Mbappé, yaba Vinicius Junior, yaba Haaland, yaba nundi mukinya akiri umujene, bose ikintu ca mbere gikomeye mu mupira w'amaguru no kugira ico bitwa popularity. Popularity ni ikintu gikomeye, hama ukongera ukagira n'igihugu n'umugwiza rukiye igihugu ukomeye. Jewe rero novuga abakinyi batatu sinoshobora kudepartager Messi na Haaland, ariko Ballon d'Or izova mu babiri. Uwa gatatu ni Kylian Mbappé. Kylian Mbappé naho mwamwibagiye yashitse mondial finale atsinda hat-trick, hama aba meilleur joueur wa Ligue 1, meilleur buteur wa Ligue 1, atwara Ligue 1. Uwo mukinyi ntoshobora kuvuga yuko atashobora, kandi na popularity bijya Mbappé arayisumbye abo ba Haaland na ba Vinicius. Hama uwa gatatu, uwa kane n'uwa gatanu, uwa kane tudahengeshanije no je ku bwanje umukinyi yitwa Rodri wa Manchester City. Hama uwa gatanu nta ni babandi usanga biyongera kutarubizi nawe yoba Dublin mu gati byo ya Dublin yagumye afise amashansi make cyane gose mu bintu byo gutanga ama ceremony individuel. Turabibona muramaze kubona nka iryasuye doro ya meilleur joueur wa UEFA ya Dublin ya mambo wa gatatu canke wa kabiri misi yose, kandi harazi imyaka myinshi namigisha vraiment afise namigisha afise rero nibaza yuko umukinyi wa gatanu ashobora kuba Dublin, ashobora kuba Kylian ya Karim Benzema canke undi mukinyi. Mugabo vraiment je ndabona yuko umukinyi yitwa Rodri muri 5 premier aja nacuko ndabibona nibaza ko nk'ibisanzwe abari les favoris aba rival direct ni Haaland na Leo Messi. Abo nabo bavuga yuko bariko barakiganirwa cyane kurusha abandi, abo bari favori bafise n'ibiharo biri hejuru kurusha abandi. Ariko nabaza ko uwo Geno Plus kwitwaza ni plus ari Kevin De Bruyne. Yako Kevin De Bruyne saison iheze kabisa yagize saison nziza, nibaza ko yaba saison iri très meilleure kurusha izindi saison yoba yaragize depuis que atamukina umupira. Ni saison yagiremo 6 ni saison yatwemo Champions League yahize imyaka myinshi, yani saison yatwemo ibikombe bitandukanye, FA Cup, Premier League, presque nka byose ikombe yakini yashe kubitwara. So nibaza ko Kevin De Bruyne no mu place kwitwaza mu place, ariko abo novuga bariko bararivaliza directement kuko kino ikombe ni Haaland na Leo Messi. Gerageje kuraba mu babiri uravye statistique Haaland nivyo meilleur buteur wa Premier League, meilleur buteur wa Europe en général, meilleur buteur wa Champions League, atwaye ibikombe byose bishoboka ashobora gukinira. Meme na Messi ibikombe yabitwaye, ariko ugiye kuraba ikimwe twako turavuga cha popularité en plus ni kintu twokuta cha biographie, ukaraba na cha biographie, ukaraba ni kintu
cha amatrofe umuntu amaze gutwara amateka yanditse muri football. Urabona ko Leo Messi ucumuprasa imbere ya Erling Haaland. Nibaza ko Haaland hamwe yogira saison nk'iyo yagize mu mwaka weze uyu mwaka yoba ari très favori, ariko iyi Ballon d'Or uyu mwaka jewe ngerageje kuraba ndabona ko Messi ari très favori, ari très avancé kurusha uyu mukinyi Haaland. Level yatsinze yarakoze kira kitu, ariko ugiye kwa kintu cha biography ni kintu gikomeye cyane. Muri Manchester United nyene Branco na Lewis hari yindi nkuri kiravugwa itameze neza. Match Manchester United yatsinzwe na Arsenal, baramubajije hagati kubera iki umukinyi yitwa Jadon Sancho tamutumeko, avuga ati niva fise, yabivugiye mu ruhame ati niva fise iri hasi cyane gose tugereranije na niva twategezwa gukinisha. Twajya twiyumvira umugwi umukinyi amaze umwaka urenga muri ekipe, iyo nivo yo ibura gute? Hama Jadon Sancho nawe ntibyamunezereje na gato, yaciye aja asimbira nayo mu binyamakuru avuga ati ibyo ni ihohoterwa ngiriwe, ntigikunda yuko umbwira yuko nta nivo mfise, nategerwa kuja muri kandi ndi mu mugwi. Kwito byose rero Lewis mvuze wewe akajambo shikiza Manchester United naka oje nkuko nama nayivuze bonibaza ko uyu mwaka ari tugiye kubona Erik ten Hag icashoboye muri rusange, icashoboye Man U ntacitamuhaye abakinyi, yaramuhaye abakinyi, ariko nibaza ko Erik ten Hag ubutobwa ko ari mu bantenere batari mu bihe byabo vyiza. Nyuma yo katakaje urukino rwo na Arsenal, urabona ko ikintu ca Jesus ya Swad cyo kiramugora cyane, kuko ni Manchester United mu mwaka wa 0 Big Four, ariko naho nyene bigoranye. Nizera ko Erik ten Hag uyu mwaka ataravye neza asamaye, ashobora no kura Big Four, ko uyu mwaka ubona ko mu Bwongereza Championnat Tretandi amakipe très déterminé. So nibaza ko ikipe ya Man U hamwe Erik ten Hag yosamara umwitsi mikashobora kwekwa n'umuryango, bikashobora no kumuviramo kwirukanwa muri ikipe ya Manchester United, kuko Tite nta kintu kimwe batamuhaye, abakinyi bose baramuhaye, ariko ikintu ca Jesus ya Swad ni ikintu gikomeye. Abakinyi mutanguye batitanguye kumvikana, ugasanga bamwe ko baragirizanya ngo ntiwakoze uwo ngo nakoze. So urumva ko atari no byiza kumutoza nka Erik ten Hag bimu gukomeye nka Manchester United wanditse amateka muri Premier League, niwo mu wa mbere ufite ibikombe byinshi, niwo mu gitwovuga nka userukira nka Premier League muri rusange. So nibaza ko Erik ten Hag ataravye neza muri Manchester United umwaka ashaka kwe ku muryango. Jesse mbona ko Erik ten Hag umwaka azobumara ni abandanye uko biri arashaka kutagira, kuko uravye umuvuduko usigaye uri muri Premier League. Ubu baraza mu minota 2 Arsenal bikubise igitsindo, Man U bikubise igitsindo. Hari journée twabibonye ku munota ubwira kabiri Man U yari kubise igitsindo ca mbere na Nottingham Forest, n'ubundi gusa naho bagiye kubikora mugabo kiya nicerekana faiblesse, urinze utsindwa na burya bugwi hakiri kare bushobora kubamba ugasanga urukino ruheze uko nyene. Rero mu gihe yo bandanya atameze neza birashaka kumuviramwo kwirukana. Hama ikindi ca Anthony nogira ko numva yuko bora aba bagore hari n'igihe babibagiriza kugira bironke amafaranga. Yego nivyo byabaye kuri Men. Yego nibaza yuko imigwi hakubasohora yobra bikabashigikira, ariko itabashigikiye yerekana ko ishigikiye amakosa yabo, ariko mu kubafasha basi no kurondera abavuka cyangwa iki abakina ba professionnel baba bafise muko ntibace babafata nabi, kuko urabona iyo agarutse barumva bamaramaye iyo yambitswe izera. Yego ico kintu mvuze nico bashobora kubarondera amafaranga abakobwa, ariko wibuke yuko umukinnyi nari umuprofessionnel, bane tuvuga discipline professionnalisme ya n'abandi bakinnyi bakura akarorero. Mu kusozera tubutse yuko muri transfer hariya muri Saudi Arabia barugarasha marché transfer, barashakura abakinnyi, aho mbere bavuga bari ko basonga ko kumukinnyi yitwa Mosara, ariko mugabo kavuga yuko ngo igikunze Jadon Sancho. Bumvise ibyo byose biko biraba, bari batanze offer mugati byakunze. Umukinnyi yitwa Sergio Ramos nawe yaraye agiye wamuramuye akiri umwana uramukuza, akaba ejo yakiriwe n'abantu. Ariko ngo Ramos tegeza ngo yakigwa neza ngo n'ibihangange by'abafans yakiriwe n'abayitra, ariko mugabo yarakiriwe n'abafana 23 birenga. Kame murumva yuko bamwakiriye nk'umurejande w'umukinnyi baravye ngo motive muri sino abo bagabo bo babafana biyita ko araba ultra fan
baramaze kugaragaza yuko ngo Ramos yarabajengede cyane yabajengede cyane rwose ngo barababanje cyane ibitsindo yabatsinze byarabariye mu mutwe Ramos ico ari ikintu cyari gutuma ahubwo bamushigikira kubera urumva nk'imba baretse igikura ntibari kubabazwa nuko bari bakeneye umuntu baretse yuko aza kuba je nibaza yuko Ramos yababaje cyane n'umugwi waba wararetse Ramos nibaza ko kwishima cyane akavuga ati twe twararetse umwana ku ruhande rwa Ramos twigeze twara bondi yarafise rigedesha ibintu byose yabitwaye hasigaye yuko aja muri hotel uravye n'urukino ahana kina n'umuntu yakinye ku nimero 2 twovuga yuko ari nkabangahe ku isi bahakina neza araza arakina muri central naho nyine arabishobora ahubwo bari bakwiye kuvyishimira ko agize n'Imana akaza guhereza imuhira bari kumwakira nk'umwana w'umuhira bareze kabisa nibaza yuko bwana Franco Lewis twafuze byinshi kandi tuzobandanya tubaha n'indosetso twatanguye twariyemeje muri Ndufa Sport yuko tuzoguma tubaha amakuru ku mwanya abakunzi ba Ndufa Sport kuri Facebook page yacu kuri Facebook muyikurikirane mukaza muraraba ikiganiro gishika rimwe ariko kuri Facebook tuguma dushira ko amakuru yakanya kukanya nibaza ko ikiganiro bakironka misi yose kwa gatanu twegeranye yo twagira Bwana Lewis hajya ndakubwire abakunzi ba Ndufa Sport twe tubafata nk'abatwaje cyane nico gituma tubiri yashu twirukanga guhiga amakuru y'ino hino nabo baze barabidufasha nuko rero Bwana Lewis mwakoze cyane kuba twari kumwe kiganiro reka je ku bwanje nibaza ikiganiro cyari kiryoshe reka dushimire Ndufacom company ibadanye ifata mu mugongo ikiganiro cya Ndufa Sport dutumirira n'ayandi ma company kuza kudufata mu mugongo urabona hari igihe bikenerwa ko umujournaliste kanaka ajana na equipe kanaka dutumirira ama equipe kanaka kuza kwiyunga natwe cyane cyane ama company ugomba kumenyekanisha ibintu tubabwira yuko muri Ndufacom company abariko bari gicongereza abambere baraye bamaze modire ya mbere bisigura yuko abandi bashobora gutangura modire ya mbere abandi bagiye kuri modire gira kabiri baze abifuza kwa Meriora yego skills boza muri Ndufa company nici habereye abandi baramaze gutera imbere bikomeye mu congereza muri speaking listening n'ibindi ama competence abantu bize icongereza barabizi so nebaza ko umuntu ashaka improving level yo mu congereza kari mu Ndufa company abatambuye kera modire ya mbere yaheze usigaje modire 2 ya kabiri n'iya gatatu so abashaka kwamerera icongereza abashaka gukora kuza barasoma article mu congereza ikintu cyose kijanye n'icongereza kira prolifer hano ku isi yose ushaka kwamerera icongereza kabisa ushaka kumu interprete kari muri Ndufa company niho dukora 24/24 dukora dilendi odema so kari muri Ndufa company ni icongereza dufisa abigisha bakomeye cyane b'icongereza barurangera hano mu Burundi karibu cyane muri ama service ya Ndufa company ana yandi ma service agiye atandukanye tugabandanya tunabashimira abagerageza kukwiragiza ibikorwa byacu dukora nibaza yuko ku ruhande rw'iwanje ikiganiro cya kimeze neza ikindi no genda ntavuze no kwifuriza amahirwe Intamba zacu tukazogaruka ngaha muri micro dutayaya kubona Intamba zacu zageze muri kan 2024 aho ni ku bwanje yari Khaure niyo nkuru yale wese kandi baseze nanje novuga nkuko nyene Franco twifurize mu kwisero cy'igihugu bacu amahirwe hariya mu gihugu cya Cameroon tuze tugaruke ngaha mu kiganiro tuvuga ibintu byiza turyohewe qualification hariya muri AFCON 2024 mwakoze mwatutus ciao